ndasanzwe kandi ngenderwa na benshi kandi nkundwa n'abantu bose wibaza ko ndinde asha oburi imana umukobwa agiye kugira mariage agiye kubana n'umuhungu ariko mu nyuma urugo rukamunanira akahukana bamwitwa gute? Mu divorce. Mu Kirundi Umuntu yavuye ku mugabo. What the ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba maze kugendera ku kabando wibaza ko no bandiki Umusaza. umusaza mu mwaka umwe ubushaje Mu mwaka umwe reka ndabe mu mwaka umwe bagendera ku kabando nibaza ko ari umwana utakuze neza nyene umwana yavutse adakomeye ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba namaze gusaza mba namaze kugira ukabando wibaza ko no bandiki Umusaza. ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka umwe mba namaze gusaza mba namaze kugira ukabando wibaza ko ndinde canke wibaza ko ndiki Sister makeso rero yo rero amena umutwe ndaki. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba bari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi muri Sweet Quiz abantu mukunda gutwenga mugume hafi ubu misi rero irikirabera muri quartier Cibitoki en face yo kwa Viviro Rex abantu mukunda ma Rolex muca muhumva n'ingoga turi kumwe n'abantu tugomba dutangura kubabaza utubazo twubwenge utubazo kandi dufise n'inyishu hamwe uza kugira amahirwe yo kudutora twose uko ari tubazo dutatu aza gutaha arose ifana aza gutaha arose agashimwe mugume hafi rero abantu mukunda gutwenga abantu mukunda utubazo abantu mufise inyishu mugume hafi tugomba dutangure tukwe n'abantu baberewe cyane bagomba batangure twishura kuri utwo tubazo murakoze nayo bakwitane banyita tonto chocolat. I don't know. tonto chocolat Tonto chocolat. tonto chocolat turi muri Street Quiz nutubazo tworoshe nibaze ko wiyemera uza kudutora Bego. ikibazo ca mbere shaka kukubaza ndasanzwe kandi ngenderwa na benshi kandi nkundwa n'abantu bose wibaza ko ndinde Asha oburi imana Buka ku imana ikundwa na bose igenderwa na bose ego juste comme ça. oya ni ikintu iyumvire vraiment iyumvire mu buzima busanzwe bose nkundwa na bose nkagira guti kindi cyanyuma kandi ndakundwa sinibaza vraiment ariko imana nisanzwe ndasanzwe ngenderwa na bose nkundwa na bose wibaza ko ndinde cyo kibazo kiragoye kwishura I don't know. icya kabiri nacyo icya mbere cyakunaniye twizere ko amahirwe asigaye mu cya kabiri umukobwa agize mariage akagenda kubaka urugo rukamunanira akahukana baca bamwitwa ngo iki? umukobwa yagiye kubaka urugo rukamunanira agace yahukana baca mwita ngo iki mu Kirundi? byose biramunaniye iyumvire gerageza gato en tout cas sinzi ngire baca mwita mu Kirundi.
I don't know. byose biramutaye kuw'amazi. Ikindi kibazo ca gatatu naco kivuga giti ndavuka nkakura byihuse ariko mu mwaka umwe mba ngira ku kabando donc mbashaje waza ko ndinde. Ma Christian kwaguye cyane. Biragoye sawa. Gerageza. No ni ibintu juste bigize. Ayo makese yanyu bo na makese yoroshe kumva mbwa bagoye kwishura. Biramunaniye byose nta kundi. uriya rero nari concentré mu kirundi navuga kizi cyane gose. Sawa. Ku mazina yawe bakitande? jewe banyita kibasumba mari. Bamwita kibasumba mari. Wow, uri kibasumba nyene no mu buzima busanzwe uri kibasumba. Mba muri byose. Biratesa kibasumba. Turi muri street quiz, utubazo turyoshye cyane, utubazo tw'ubwenge, hamwe ugize amahirwe uko ari tukadutora, uraza kuronka agashimwe, uraza kuronka ifana binganya n'amanota uzoba warose. Nta kibazo. Uriteguye cyane? Ego. No mu ishuri usanzwe ubitora? Ikibazo ca mbere kivuga giti ndasanzwe ariko nkundwa na bose kandi ngenderwa na benshi, wibaza ko noba ndinde? Wewe oba uri umuntu nyene myiza ukundwa na bose, urumva nyene n'umuntu ufata ko ari simple mu bintu byose, naho oba utari myiza mugabo uvugana n'abantu neza, umva nyene abantu bo gukunda. Oya yatanguye avuga ati ndasanzwe, urumva umuntu mwiza ntabasanzwe, ndasanzwe kandi nkundwa na benshi kandi ngenderwa na benshi, wibaza ko noba ndinde? Uburinde cyo kibazo ko kigoye sinzi kweri. Kibasumba ikibazo ca mbere kiramunaniye, reka tumazigira kabiri naco twumve ko agishobora, canke tubanze tubazana nawe. Je banyita mu ikaze divine. Bamwita mu ikaze divine. Mu ikaze divine uriteguye neza umva nawe hava bitora? Yego no bitora. Ikibazo kivuga giti ndasanzwe nkundwa na bose kandi ngenderwa na bose, wibaza ko noba ndinde? Yesu Kristo. Yesu Kristo ariko ntasanzwe? Ntasanzwe. We yatanguye avuga ati ndasanzwe nkundwa na bose kandi ngenderwa na bose, wibaza ko noba ndinde? Asha ico kirananiye gose. Kibasumba na divine ikibazo ca mbere bose kirabananiye, katubaha amahirwe ikibazo kigira kabiri ngira baraza kugitora. Ikibazo kigira kabiri kiravuga giti umukobwa agiye kugira mariage, agiye kubana n'umuhungu ariko mu nyuma urugo rukamunanira akahukana, bamwitwa gute? Mu divorce. Mu Kirundi? Kirundi umuntu yavuye ku mugabo. What the nawe nyene ikibazo kiramunaniye. Tubaze divine nawe. Divine, umukobwa yagize mariage agiye kubakana n'umuhungu ariko mu nyuma urugo rukamunanira akahukana, umukobwa bamwitwa ngo iki? Nindira mbanze niyumvire gatoya. Wagira wanze yumvire gatoya. Twizera ko inyishu aza kwironka. Uraza kwiyumvira? Umukobwa wapfuye ku mugabo. Reka ngerageze numva nimba no gisubiramo, bamwita igisubira muhira. Divine baza ko bamwitwa ngo iki? Umukobwa wapfuye ku mugabo. Niko bamwita nyene je. Ikibazo ca gatatu kivuga giti ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba maze kugendera ku kabando, wibaza ko noba ndiki? Umusaza.
umusaza mu mwaka umwe ubushaje mu mwaka umwe reka ndabe mu mwaka umwe ukagendera ku kabando nibaza ko ari umwana utakuze neza nyene umwana yavutse adakomeye ikibazo bose kirabananiye ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba namaze gusaza mba namaze kugira ukabando wibaza ko nobandi iki umusazi umusazi mu mwaka umwe yaba yamaze kugira ku kabando agendera ku kabando ikintu basi tuvuge n'ikintu umva atari umuntu wenyene katurabe katwiyumvire kwanza turebe ko tugitora bakiriko bariyumvira baracariko bariyumvira amahirwe arabacitse ibibazo bitatu byose batoyemo ikibazo kimwe gitoye naho nyene umuntu umwe umva amahirwe yabacitse sawa rero mazina yawe bakwita nde Mbo ku mazina je banita Amisi cyangwa ukashaka kanita Romi. Ku mazina yiwe bakwita Amisi. Amisi turi muri Street Quiz dufite ibibazo bitatu niwagira amahirwe ukabitora byose agashimwe uraza gutaha ugatahanya ariko niwagira amashance ugatora kimwe canke bibiri amahirwe azogucitse. Kibazo ca mbere kivuga uku nkundwa na bose ngenderwa na ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na bose wibaza ko ndinde canke wibaza ko ndiki Oya nawe ushobora kugerageza ugabishuramo numve kandi kibazo kivuga uko ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na bose wibaza ko ndinde canke wibaza ko ndiki Mbo mu kibazo moshe I don't know. birase gose gerageza eseye Oya sinobimenya kubera ni byinshi Yego muri byo byinshi propose uvuge iki niki urashobora gusanga amahirwe urashobora gusanga inyishu iri muri byo byinshi wowe ubwawe wibaza ko co bari iki ngo ndaba bose guse cyo nicyo numvise cyo ushobora navuze ati nkundwa na bose ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na bose wibaza ko ndiki waza ko ndinde Mbo ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose wibaza ko ari gerageza Wibaza ko ari iki wewe wibaza ko co bari giki ndabona niwatawe ikibazo ndiko ndagusubiriramwo ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na benshi wibaza ko ndinde canke wibaza ko ndiki Ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na bose ndi umuntu asanzwe moshe Nikibazo ca mbere kiramutaye kuwa amazi gerageza ndagusavye gerageza Biragoye n'ukuri bana biragoye reka basi kubaza ica kabiri ikibazo ca kabiri kivuga uku umukobwa agize mariage akagenda kubakana n'umuhungu ariko ntagira amahirwe urugo rugasambuka canke se rukamunanira akawukana umukobwa agize mariage akagenda kubakana n'umuhungu urugo rukamunanira akahukana bamwita gute yes sister aho rero uranyirukanye n'ukuri yamaze kuba dosi byamaze kumunanira uko ari bibiri twakubaza ica gatatu none basi wumveho ko wogerageza wowe mbaza numve ni ntabwo kigoye ikibazo ca gatatu kivuga uku ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka umwe mba namaze gusaza mba namaze kugira ku kabando wibaza ko ndinde canke wibaza ko ndiki sister ayo makeso rero yo rero amena umutwe ndaki ibibazo ngo biramena umutwe nta kundi wa revoir zotora ibyo hanyuma Okay merci ku mazina yawe bakwita nde izina basanzwe bamenyereye mu isite basanzwe bamenye Audrey Baby I don't
know. Mugabo izina banyitwa abavyeyi banje ni Audrey. Audrey baby girl. Okay, ariko izina bakwise ni Audrey, izina abavyeyi bawe bakwise. Audrey uvuka mu ntara yahe? Mvuka ngaho mu Kamenge muri Songa. Uri umunyamuzi uvuka ngaha nyene Bujumbura, Bujaville. Tufise utubazo duto cyane ukuntu mbona ukerebutse agashimura ashobora kugatwara. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na benshi wibaza ko ndinde wibaza ko ndiki Bibaza kuri iki? Oya kuri nk'umuntu nyene asanga nk'abandi w'umutima mwiza ibintu nk'ivyo. Sinzi numva tagindi kintu kurenza katari iki. Ikibazo kirakunaniye subira wiyumvire neza. Ikibazo kivuga uku ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na benshi wibaza ko ndinde wibaza ko ndiki Nkundwa na bese. Nk'Imana nari Imana nikundwa nabo. ariko Imana nisanzwe Ndi umuntu asanzwe. Ndumva ko icyo kibazo cyonaniye. Ikibazo ca mbere Audrey kiramunaniye reka tumuha amahirwe ikibazo kigira kabiri. Ikibazo kigira kabiri kivuga uku umukobwa agize mariage akagenda kuba kugwiwe hama ntagira amahirwe yo kurubandanya kuvuga akahukana uwo mukobwa baca bamwita ngo iki mu Kirundi? Isubira muhira. Ikibazo ca kabiri aragitoye igisubira mu ikibazo ca gatatu naco kivuga uku Audrey ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba namaze gusaza mba namaze kugira ukabandi wibaza ko ndinde wibaza ko ndiki uburumu namaze gukura urumva wamaze kuba nk'umubibi. Umwaka umwe urumva ko uba uri kuratera uzya uduga uva mu bwana uza mu bakuze urumva. Ikibazo ca gatatu namahirwe ashobore kuronka yatoye ikibazo kimwe gusa. Audrey urakoze cyane twibazo uzotari co hanyuma. Sawa. Ku mazina yawe bakwita nde? Jewe banyita niyo Rukundo Meshake bantazira giheko. Baranzi bamwe bamwe. I don't know. Niyo Rukundo Meshake je ndamwita giheko de ndafise impamvu ariko hama Meshake giheko uvuka hehe muri ihe ntara? Mvuka mu ntara ya Kirundo muri komine Kirundo muri zone Cewe ku mutumba wa Ceru mu gacimbiri ka Kantuye ya mbere. Turi muri street quiz tugomba tukubaza tubazo duke dushika kuri dutatu dutoye twose agashimwe karategekanije tukunaniye uzobutace zirayowe. Ikibazo ca mbere kivuga uku ndi umuntu asanzwe nkundwa na bose ngenderwa na benshi wibaza ko noba ndinde? Nibaza ko ivyo bintu yobara amafaranga peut-être. Oya amafaranga ntasanzwe natanguye mvuga ati ndi umuntu asanzwe nkundwa na benshi ngenderwa na bose wibaza ko noba ndinde? Nibaza yuko noba ndi ngaha ku Rolex. Noba ndinde canke noba ndigiki? Yumvire Musigaye mutanga ibibazo bigoye cyane kwishura nkico je kirananiye numvumengo nta nyishu no. I don't know. Ikibazo ca mbere Meshake kiramunaniye katumaze kigira kabiri peut-être araza kugishobora. Meshake ikibazo ca kabiri kivuga uku umukobwa yagize mariage akagenda mu rugo ariko urugo rukamunanira donc akahukana uwo mukobwa mu Kirundi bamwita ngo iki? Uwo mukobwa mu Kirundi bamwita igisubira muhira.
ikibazo cya kabiri aragitoye hasigaye ikibazo cya nyuma naho amahirwe yamaze kuba make. Ikibazo cya nyuma kivuga uku: ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba namaze gusaza, mba namaze kugira ukabando. Wibaza ko n'abandi inde canke wibaza ko n'abandi iki? nakubwiye ko ibibazo mwazanye uyu munsi bigoye kwishura, nico numva umengo sinohavura ndagitorera inyishu. Ibibazo byose rero biramunaniye, agize amahirwe yo gutora ikibazo kimwe, ariko twamubwiye yuko agatora ikibazo kimwe agashima kazoba kamucitse. Ngira tuzosubira undi munsi. Nta kibazo, mugira ibihe byiza. Urakoze. Akunzi ba Muri TV, mwakoze kudukurikirana, mwumvise ibibazo, harimo ababitoye, harimo n'abatashoboye kubitora, aho ibibazo bimwe bimwe byari bigoye n'ibindi byari byoroshe kwishura. Ikibazo cya mbere rero inyishu yaco cavuga uku: ndi umuntu asanzwe, nkundwa na bose, ngenderwa na benshi, wibaza ko ndinde, wibaza ko ndiki. Aho inyishu yaho yari mu gifaransa ni toilette, mu kirundi ni akazu ka sugumwe. Ikibazo cya kabiri cavuga uku: umukobwa yagize mariage akagenda kubaka ariko nagira amahirwe yo kuguma mu rugo, donc akahukana, bamwitwa gute mu kirundi? Aho benshi bashoboye kuvuga bamwita igisubira muhira. Inyishu yari igisubira muhira. Ikibazo cya gatatu cavuga uku: ndavuka nkakura nihuse ariko mu mwaka mba namaze gusaza, mba namaze kwishimikiza akabando. Wibaza ko ndiki, wibaza ko ari igiki? Benshi rero cabagoye gose, ariko inyishu ni igitoki. Igitoki murazi yuko mu mwaka kirakura cihuse hama kikaba gishaje, donc kikaba cyamaze gusaza. Ibibazo byari ivyo, inyishu zari izo. Aho bashoboye kubitora barose udushimwe. Murakoze.